Mbega indwara bita gakero ariyo drépanocytose iravugwa igakira? Muganga Alexis Irakiza yanonose indwara zifatira mu maraso aratubwira ibijanye n'iyo ndwara ndetse n'uburyo bwo kuyikingira. Drépanocytose ni indwara umwana avukana, si indwara umuntu yandura akuze kandi si indwara yandukira. Ni indwara ifatira ku gice c'amaraso citwa hemoglobine. Iyo mugiye kwa muganga mwese muramwumva ngo hemoglobine ni ntoya canke yakamye amaraso umwana canke umuntu yakamye amaraso. Si ukuvuga ngo baba bagwaye drépanocytose, ariko drépanocytose iri mu ndwara ishobora gutuma umuntu akama amaraso. Mu bihugu biteye imbere no mu bihugu vyo muri Afrika nka Senegal, ubu abantu bagiye kubakana kuri kujya bapima Sida bagomba kubakana nabo nyene baripimisha. Bidasiguye ko waco kimwe na Sida ko Sida irandurwa mugabo iyi ni indwara umuntu avukana, nta kosa waragize mu kuyirwara. Ni ibintu bishika wewe ataruhora warabishizemo. Bisigura ko iyi si indwara yategeza kwica umwana, ni indwara ishobora kuvugwa, umwana azoyigumana ko yarayivukanye. Kuri iyo miti nta bumuga azogira ubuzima bwiwe, mbere n'abana usanga bazi ubwenge kw'ishuri. Iyo ndwara kandi bita gakero iremezwa na muganga Habyarimana arongoye umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya indwara ngendanwa zitandukira. Aha nawe nyene aratubwira icokorwa kugira umuntu ayikingire uko isanzwe idakira. Indwara yitwa drépanocytose ni ukuvuga indwara ifata igihimba kimwe c'amaraso bita hemoglobine. Ni indwara imwe mu zo dukurikirana ngaha muri iki gisata, iri mu muce w'indwara ngendanwa zitandukira. Ni indwara bita yakaranda yakama. Mu kuyikingira nuko imbere y'ukubakana n'uwo mwashimanye, mu bihugu biteye imbere n'ivyo bagira ari igipimo bita test prénuptial, bimo bagira imbere y'uko abantu bubakana bakaraba yuko umugabo canke umugore afise ako kanyengingo kazotuma umwana we bashobora kurwara. Christine Ndayishimiye arongoye ishirahamwe ry'abagendana iyo ndwara, co kimwe n'abavyeyi bafise abana bagwaye basaba leta muri rusangi kuvura iyo ndwara ku buntu, kuko isaba uburyo bwinshi narirya ngo abavyeyi bafise abana bagwaye n'iterambere ntirikunda kuko bamera mu bitaro. Umugwayi wa drépanocytose yivuza 100%. Rero bishobotse ko bogira bakabishira kuri mituwere, abandi bagira ku mabon kuri mituwere, byo bari ibintu vyiza cane. Naho byoshoboka naho bakayifata nka kurya bashobora kugira abagira neza bayifata mu mugongo, bafata mu mugongo leta bavuza ku buntu, naho navyo vyogira ikimazi gose kuko abagwaye iyo ndwara harimwo n'abahora bagurusha n'amatongo bumvise ngo aha naka baravura bakagira ukuntu nimba ari ya miti samwe turavuga, ugasanga bavuze ko ari imiti ngo karundura ngo iza ivura, acagenda akagurisha itongo canke inka canke ibintu vyose afise. Hambavu yuko imiti izimvye tuyironka bigoranye, n'izindi ntambamyi duhura nuko umwanya muremure ubumara uri kwa muganga. Ni ukuvuga yuko n'iterambere naryo nyene ry'umuryango ritaba rigishoboka. Ishambere na mbere je nosaba leta nuko ico gipimo cerekana ko umuntu afaye iyo ndwara bogishiraho nk'itegeko nka kurya babigize ku mugera wa Sida. Iyo ngorane dufise umwana arashobora gupfa kandi atari gupfa bivanye nuko umuntu abura uburyo bwo kumukurikirana kugira ngo amuvuze. Kosaba nuko mwotuvugira imbere aba bana bacu mukaraba ukuntu mwadufasha bakaza baravugwa ku buntu bishoboka. Natwe baba bakwiye kuza barabuduha ku buntu, iyo miti abana bafata tukayironka ku buntu. Nuko igipimo cerekana umwana urugero agwayeko kuri bodufasha bakaza barakidukorera ku buntu. Ku kibazo c'uko leta yovura abafise iyo ndwara ku buntu, muganga Habyarimana arahumuriza ko leta ifise uwo mugambi. Turiko turavugana n'abadusanzwe bafasha mu gisata c'amagara y'abantu kugira ngo turabe yuko twoshiraho nk'uko babivuze umugambi wo kuvura abo bantu, kandi no kwizeza yuko harimwo abo tumaze kuganira kandi tubona yuko biriko biratera imbere. Bibaza yuko mu minsi mikeya uwo mugambi uzoja kugira ngo dutangure tugire icigwa cagutse kugira tumenye abagwaye vy'ukuri ukuntu bangana n'ivyo twoshobora kubakorera, hanyuma tugira ngo turondere ibijanye no gupima n'imiti nk'ivyo vy'amadroxyire kugira ngo bishoboka abantu bagwaye bashobore kuvugwa ku buntu kuko n'imiti izimvye kandi muri kuragura imiti kuyinga urumva ko bihambaye. Mwomenya ko abantu barenga imiliyoni 7 kw'isi aribo bagendana indwara ya drépanocytose mu mwaka wa 2021 nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS.